kitagira imico gishingirako nigitera imbere neza kiguma gicumbagira kikaguma gihumaguza gushika hamwe n'ibindi bitaba bikagorana ibyo ugishizemwo bigataruka kuyibuye ritaruka riguye hasi nta kimera mu gihugu ugiteye kubera ko hatari icyo nokwita isi nziza iheza igakundisha umurima kurya umuntu atabira niko n'imico ikeneye gutabira igihugu kugira ngo kigire aho cigejeje. Bwa mbere yuko ngira icyo dushikirije nk'uko genzanje arongoye twupa amagaba bivuze, turashimira Imana yadukoranije ngaha, turashimira abaje baserukiye umushikiranganji, turashimira n'abandi bantu bose bari ngaha cyane cyane abamenyesha amakuru, tugashimira abakuru b'imigwi Inatana, Ihunja, Abagumyabanga, Nkundabantu, Gishora n'abandi batari bake bazogaragara ku munsi nyawo, umunsi w'isabukuru. Abo bose turabashimira kubona bitavye ino yugururwa gico gikorwa c'isabukuru twimirije. Murabona igikorwa nk'iki nticoroshe ntigisaba amahera gusa, ariko kirasaba ubwitonzi, kigasaba novuga n'ukuboko kw'Imana, kuko Imana itaguhagarikiye ibintu nk'ibi ntivyorahura. Ntaco dufise two kwishimana, ariko twishimira ko Imana bihagazemo, kandi ibiri inyuma ikimenyetso kitabesha niki inye no kudukoranye ngaho no munsi kugira ngo ico gikorwa bize gikunde kibi. Iki gikorwa n'isabukuru ry'akaranga ni igikorwa kikuraba, ni igikorwa kiraba jewe atari mwavuyemo. Imbere yuko tuba ibindi bintu vyose, imbere yuko twitwa abakatolika, imbere yuko twitwa abaprotestani, abayisilamu, abamenyesha amakuru, abaki, imbere yuko tuba ivyo vyose turabarundi. Hama nico gituma kugira isabukuru ribe ni kugira ngo rihangaze ico kintu tubone umengo turiko turibagiza, kugira ngo tumenye abo turi, tumenye n'ico turi, hama ejo canke hirya y'ejo igihugu kize kibe igihugu giteye imbere, igihugu kiri mu iterambere, igihugu kiri mu ntumbero yo gutera imbere gihagaze ku mico n'akaranga. Hama icivugo c'isabukuru kivuga kiti akaranga kanje ni iteka ryanje, akaranga kanje ni iteka ryanje. Udafise igikuranga ntibakumenye. Sinzi ko murabona umwana yavutse atazi se ingene bibabaje. Rero abarundi dukeneye kumera gutyo honye, dukeneye kumenya ico twitirirwa n'ico turi, kandi tucishimira. Akaranga kanje ni iteka ryanje. Iyi sabukuru rero twayise umukozo. Hariho benshi iryo jambo basumengo n'abaryumvise irya mbere, ariko ijambo rifise ishingiro, ni ijambo rifise isiguro. Kanya kanyu muraza kugira ico mubyumviseko. Iri sabukuru ryatunganywe mu ntumbero yuko imigwi twupa amagaba itokwisangiza inturire nk'uko vyama biba, ugasanga mu migwi yacu umwe wese arikorana, ariko ugasanga twese dukora bimwe. Mbega twese dukora bimwe, ivyo bimwe byose dukumwe sakuru kwiwe dukoreye ikintu hamwe, vyogenda gute? Vyotanga iki? Muramaze kumva iyo babwiye inkozo, hamwe sindaza babwiye inkozo muca mu bicarico bijya bita imboga. Ni kuvuga ngo ari umutsima wumira, ari umuceri wofungura neza, ariko hagiye kw'inkozo murumva yuko bica ibindi bintu. Ni kuvuga rero twebwe umudiho wacu yaba uw'amayayi, ubudengwe, wari wose, ariko
kugira usoko umeze neza turafite icyo tuwukoza. Turashobora kuwukoza n'umurishyo w'ingoma, ingoma bakavuza, umuduri bakavuza, kembe bakavuza, meme na piano bakavuza. Uvuga umudiho wacu twawukojeje ikindi kintu kugira ngo uze uryoje, uze umeze neza. Twanawukojeje rero mu byuma by'abahinyanyuzi bagiye bita abaproducteur kugira ngo uze umeze neza. Nayo twawise rero umukozo, umudiho ukojeje. Mwamaze kumva icivugo cy'iryo sabukuru bwa mbere, mwacumvise. Ikindi naco natwumva amagaba siyo nyine izo biri kirerekana ibiro canke yerekana akaranga k'igihugu. Hazi barandi bantu batandukanye. None nk'ubu dushatse kuvuga ukuntu abarundi n'abarundi kazi bashaza mu kwambara inyerere imiringa, mbega twobonera he? Twobonera he? Ivyo byose tuko turakungene bizogaragara. Isabukuru rero nagira ndabamenyeshe iki kintu twagiyemo tukizi, twagiyemo twaciteguriye, twagiyemo tubona inyungu yacu, inyungu yacu ya mbere ari ku gihugu. Hama sinovuga byinshi, amakonseri umwese arashobora gukora konseri yiwe ugateramisha abantu, yasohoye album kurikira gw'indirimbo akaririmba akagirane, yari konseri. Ariko iyo abantu bagiye hamwe bakakwereka ingene abantu bambara, ingene baririmba, imico, ibiki, bigafata hafi umunsi wose, ntibiki baye konseri, iba isabukuru. Hama ikindi naco, ikintu kigira intango kandi kikagira n'ingene gitera imbere. Kuko igihaye iherezo kiba kirangiye, ariko twebwe iki ni ikintu kitagira iherezo kizobandanya. Kiravuze ko twatanguye ari nka twumva amagaba, ari konseri, ariko ahantu twari turi byarabaye ngombwa yuko tuvuga tuti twifatikanye n'abandi. Rero isabukuru iko iratunganywa, ni isabukuru iteguye neza, iteguye novuga n'ibisabwa byose kugira ari isabukuru kandi rishigikiwe kandi ryemewe kandi riko ritegurirwa bihagije mu mpande zose. Twe tubifurije umunsi ahubwo kuzohashika kugira mubone by'ukuri koko ahubwo rirengeye isabukuru. Urakoze. Turavigene hanze badufata iyo turi hanze, muga tukarabagene mu Burundi dufatwa. Nico gituma twace duhitamwo iryatembe twababwiye. Nibaze yuko turashaka ko akaranga kacu karonka iteka mu kibano, karonka iteka kw'isi yose, kandi turazi dushize hamwe ntamwe tuzoshika. Coopérative des musiciens du Burundi turabashimiye ko ramwashoboye kwashika ngahanye, abaserukira imigwi inatana, guserukira tubeje ko baserukira n'ibindi binyamakuru byinshi bitandukanye ngahanye biri ngaha. Turashimiye Ihunja, turashimiye abavuye kure, nuvuga gishobora barenga live music, basanzwe bagira karaoke mugabo mu ndirimbo ndundi. Hazoba hariho bagiye batambuka bitaba models, nabo nyine bazaba bahari kugira bashobore kwerekana ngene kera bambara. Nibaze ko hazoba ari aba DJ bavuga ibintu mukazosanga ni vyiza, mugasanga musange yuko tutababeshe ku bintu turiko turatunganya. Mwakoze cyane, Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane.